C'est pas possible. Iyi ni wayikoze? Non. Iyi ni made in Burundi. Sha, ukorera he? Isakoshi ni nziza. Agasandare. Nivyo abantu vraiment abantu atari abantu babi like umuntu nyene yabikunze niyo reaction bose bagira ko ibintu ni byiza ukorera he ugurisha ngahe nukuri ziba ari nziza vraiment gusa. Nitwa Irakoze Alphonsine ndi umukreatrice ndiko novuga n'umufondatrice wa Batira Collection ni entreprise ikora amasakoshi n'amasandal ma ceinture bon novuga ama accessoires quoi. Umwuga twawutanguye muri 2023 muri juin le 17 je pense ego. Ikintu cyantumye numva no gukora nuko nashaka ikintu nkora nashaka ikintu nari mpeje ishuri nari mvuye muri université hanyuma ndumvira ikintu nakora akibura mugabo iyo ide iraza ndayikuye kuri réseaux sociaux niko novuga ndabonye uyundi muntu abikora mugabo atari uyino hama ndavyumvira maze kuvyumvira nca ndabitangura ndabikora ngo ico gihe nkibitangura oya nta machine nayifise nta kintu kimwe nari mfise mbere uretse ni machine numva naciye niyumvira no bikora gute no bikoresha iki no birahera hehe hanyuma nca ndaja muri ville ndarondera utuntu duto nari mfise amafaranga agera ku 6,500 nari mfise nca ndagenda ngura umukasi ngura col patex ngura nuzenya scotch byantwaye 6500 ibyo bintu basi nca ndaza igitambasha mbere nakoresheje novuga ko ari simiri kwiye cyari yari jipo yanje namba niyo natanguye gukoresha like nka tisi ico gihe sinashona narateranisha gusa iyo col patex byo gushona byagiye biraza mu nyuma niho nagendera nka information donc nka experience ko imisi yagendera duga naronka experience nkashiramwo nibindi niko natanguye niko navuga. Yes. Bon, si risque gusa bwo n'ubusazi bwari nk'ubusazi kubera nta biraryoshe gukora ikintu uvuga ngo nakara gikoze ubonesha amaspani ibi bintu tubona ku mazu social ubonye isakoshi dufate nk'ubu ya Gucci bakivuga ngo nkora irya sakoshi bisa kujya anye ni ibintu by'ubusazi mugabo je naravuze sinzi nari numva umenga hari ikintu kimpushinga gukora bonoga ko yari Imana vraiment harimo ikintu kimbwira ati go for it hanyuma jewe ndavuga nti je me lance sinzi yo ngiye sinzi ko bizogenda ariko ndagiye j'étais vraiment décidé bas ndagiye ndatangura risque nyene zari garanti mugabo jewe nari décidé nanje ko ibyo ntishobora kubura mugabo byari kare nkitangura niho byari byinshi wari umuntu yipe kumeta nyene kugufata isakoshi yawe akayizungurutsa akavuga ati ibintu bikomeye EDL ni wowe ubikora nyene hari ukuntu mu kibano abarundi tukibona yuko ama made in Burundi atabakomeye umuntu nyene akitonda kabisuzugura avo jewe mu ntango naranuma mugabo avec le temps maze kubona energie umuntu aba investisamwo amafaranga umuntu yabishizemwo kuri vraiment umuntu wasuzugurira ikintu ngo bigenda uko nyene ntumangirisamo akajambo gusa gatoya. Shaje nkora amasakoshi meza vraiment mwana wasandari meza kandi bikomeye cyane kuko nta muntu ashorera rimwe icyo kintu cyora kinyemeza ko hari itandukaniro je iyo umuntu ashoreye aragaruka ngaruka yize iminsi myinshi oya kandi nta muntu ashorera ngo yijare ashagenda akamagara kuzina yo akamagara tonte nkabona baguma bazamwe na wa muntu nakaramaye nimeho yawe cyambona yuko kameme hari ikintu babonamwo indani gituma bagaruka donc dukora ibintu byiza vraiment. Bon muri création yanje ikintu kinyegejemwo novuga ni bibiri ni Imana ko novuga ni Imana ikindi naho ni aho nakuye inspiration muri mama
en tout cas niyo mpamvu nise Batera collection. Batera c'est nom de ma maman. Rero haba harimo akantu ko kuhanda hommage kuri mama wanje. Hariho n'isakoshi mpora mbyuka nkakora just kubera yuko namwibutse canke namwiyumviriye nkabyuka nkayikora gusa nyene. Rero nukuri afise mu kuboko kunini haba harimo rero na slogan yacu yitwa Batera collection la mode en héritage. Mama wanje ari umuntu yakunda kuberwa vyatari, yakunda kufisa isakoshi nziza, kirato ciza. Rero mpanda bikora vraiment bya bindi ngumara bikora munyibuka, mpanda bikora ndamwibuka. Rero haba harimo akantu novuga ngo hariho abakozi, of course sinkora jenyene, ubu sinkora jenyene, ava none akora jenyene, mugabo ubunye turafise abantu dukorana, turi seti, turi seti, abakobwa bane n'abahungu batatu. Of course abantu bakoramo ngaha nyene hari ico baronka, mugabo sinuvuga ngo ntibarabeshwa nkatukane n'ibi bintu, nituragira kuri level umuntu ushobora kumubeshaho, ubwo uramuha nyene, mugabo sinovuga vraiment ngo ndababeshejeho kweli. Gutanga akazi kuri jewe ça dit beaucoup, nukuri bon basi iyo mbonye umuntu ashobora kuvyuka akavuga ngo ndagiye ku kazi, hanyuma à la fin akagira icyaronse kubera yuko hariho umunsi nemeye kuja mu muhamagaro, je vraiment mba numva ari ibintu bikora ku mutima wanje. Gutanga umuntu yaje gukora kubera yuko umunsi umwe wiyumviriye ikintu uragishira mu ngiro, nukuri je birandyohera vraiment, bivuga vyinshi cyane cyane yari umukobwa hoho birandyohera gose. C'est pas possible. Il est wayikoze? Non. Il est Burundi. Sha, ukorera he? Isakoshi nziza, agasandare. Nivyo abantu vraiment abantu atara abantu babi, like umuntu nyene yabikunze niyo reaction bose bagira ko ibintu ni byiza, ukorera he, ugurisha ngahe? Nukuri ziba ari nziza vraiment gusa. Novuga ama critique mpora ndonka ni critique positif. Hari gihe uruhura n'umuntu musirimu nyene yambara umwambazi akavuga ati fofo iyi sakoshi ni nziza, mugabo ahanye ushaka kushira kwa akantu nakana. Ivyo navyo jewe biba ari byiza cyane. Ni izo critique, ama critique nazo zini negative, nazo ni babandi nyene kugira ati ntibikomeye, si byiza, just kugira ngo cyintege abo nabo nyene urabinyuka cyangwa ukagira icyo babwiye ukarengana. Kuri je baranshikiye vraiment, byari biri bizarre, mugabo jewe famille yanje yaranshikiye cyane gose. Narababwiye ngura amasakoshi bose numva baranyizeye ati go for it, ibintu nakora ntibyari baho, mugabo akabiposta. Je vraiment famille yanje yaranshikiye kweli. Gusa hari abantu nyene mu kibano bapana famille, abantu nyene baba bari ozarantu yawe bavuga bati ibintu ntibibaho, ntavyo bushobora, ni wowe nyinge nubikora, baba bahari, mugabo abantu benshi vraiment banyegereye je baranshikiye kweli. Ni naco shimira n'Imana iyo bakaza kunca nk'intege mba narabivuye peut-être. Amashora ntakomeye bose, uje umuntu akwinoti ku mufuko wiwe akagushorera, ari umuntu akomeye. Abantu bashora vraiment n'abantu basirimutse bakomeye cyane, Imana bahumugisha. Ariko jewe dukorera muri Palais des Arts, hari feedback mpora ndonka akavuga ati telle personne yagushoreye, donc ndavuga personnel, nakayagushoreye, nakayakunze ibintu vyawe, donc bariho, mugabo urumva jewe ntawe vraiment turakorana mu bintu nshorere kuno ari hirya, mugabo murandonga ama feedback avuye hari hantu dandariza. Sino muri usanga ntwese bashora n'abantu vraiment bakomeye cyane. Reka mvuge yuko hariho akantu ko karavyuka mu Burundi ko guteza imbere ivyacu, nukuri novuga ko gahari. Rero hariho n'umuntu je nk'abantu bashoreye nkitangura, sinuva ko bashoreye ibintu vyiza, oya bashoreye babigura just kugira ngo supporting. Rero hari abantu bahora bashorera, Imana ibahezagire cyane, hari abantu bahora bashorera papaske ari vyiza wanashima,
ariko ari kugira ngo agusupporting byonyene ego abantu barabikora vraiment murambona abantu babikora bari sana kure vraiment kure mu myaka 5 iri imbere tuzoba dufise ama branch nifuza ko nafise ama branch ahantu hose mu Burundi hanyuma kandi ndifuza ko mu myaka 5 nongira mu Burundi ho naramaze kugira donc dans 5 buri mwaka nzobora nugura mu gihugu kimwe mpaka East Africa Study Headed en tout cas niyo goal mfise ya 5 ans. Jere sinzozi zibiri zibisazi bon byerekeye nyene iyi ntuze iyi entreprise yacu inzozi za mbere nukuri jewe ndifuza yuko igihe kimwe abakobwa canke abadame bazoba gusa atari abantu bafata neza urugo oya ari abantu nabo nyene bafise bashobora kugira ico bashitseko bashobora kuvyuka akatanguza entreprise akayikora kandi agira ishikanye hanyuma muri Batera Collection naho ndifuza yuko nukuri umwana w'umukobwa nimba azoba yifuza akazi atazokabura nimba ari umukina nimba ari umu graphic designer nimba ari uwari we wese azo telefone muri Batera Collection akaronka ko kazi kuko je mpamurambabara yo umvise umukobwa iyenkirina ku mubosi just kwera ko ashaka amafaranga umubosi akamuturutira ikicu byumva bimwe byose bagirira je birambabaza rero ndifuza ko igihe kimwe nzoba ndi able guha akazi umwana w'umukobwa wese agashaka warize utize usengera yeje n'ibindaba mugabo umwana w'umukobwa wese mu Burundi hose akabashora ku kazi muri Batera Collection iyindi nzozi zibisazi mfise ni one day made in China ntizo bicinjira muri Afrika tuzobe dufise made in Burundi igenda hirya no hino kwisi apana gusa bon of course Batera Collection mugabo n'izindi kuko hari n'abandi bantu bakora ibindi bintu ku ruhande n'ayandi ma brand azo shining ku buryo kujya utaboka bintu made in China utaboka bintu made in Burundi izo nzozi vraiment ndazifise kwera je nshaka kubaka empire urabona ari ikintu kera bita royaume ariko haro n'ikindi bita empire royaume ni ubwami mugabo empire bashaka kirundi ni bote empire ngira ngo ni ensemble y'ubwami wasanga hariho nko empire wasanga ari ubwami bw'u Burundi ubwami bw'Rwanda ubwami bwa Kongo bwose bufatanye bikagira empire umuntu yatwara ico kintu bamwita umwami w'abantu je ndashaka empire izo bari Batera Collection mu Burundi mu Rwanda rere muri Afrika hanyuma ibe Batera empire Batera Collection kwisi yose nico kintu ushaka kubaka John kuri novuga nta kintu do particulier uretse yuko nari mfise Imana nani harimo ko kwimana tellement ku buryo jewe naho narigeze no kuza ndahagarika nyene bivanye n'ama challenge ijya no hino mugabo Imana ikampagurutsa mu buryo butangaje ariko ikindi jewe nari determine nari mfise papasi nari mfise nshaka gushika nari mfise objectif kandi nari mfise iyo nzara yo kubona nyene nateye imbere rero naho byashika nkacika intege nkabura abakiriya nkakora ibintu bikanka narabyuka kubera narashobora kuryama nk'indwi nabivuyemo ariko Imana ikamvyura imbiciye muri ya nzara na ya papasi mfise hanyuma nkasubira nkaguruka nkakora ego numva ko ari Imana yabitumye mba nyene biciye mu personality y'umuntu abafise ntivyoroshe ko umuguru umukenyezi muri Afrika canke mu Burundi kubera yuko abantu bagifise mentalite yuko la place d'une femme ini wacu c'est dans la cuisine jewe sinankana navyo ivyo bintu edayere ni navyo ikibanza c'umugore c'est vrai ni mu gikoni pe mugabo ikibazo kishakiza kiba ikibazo ikikoni cyawe nikiye parce que mu gikoni ntabwo ari juste hari ahantu baje gutekera ibiharage n'umuceri oya sino yoba ari ivyo ntitazufisa cuisiniere baba cuisiniere babagabo ko nabo nyene baraja mu gikoni donc jewe numvise ngo ikibazo cy'umugore ni mu gikoni mba numva ngo umugore ashobora kuba umuganga hama igikoni ciwe kikaba kwa muganga umugore ashobora kuba umwigisha igikoni ciwe kikaba kwishuri umugore ashobora kuba umudeje kana igikoni ciwe ni hariya nyene mu biro niho atekera mu dossier niho ya sezona ibintu hariya niho abantu ibintu byose bihira hariya hanyuma umu-entrepreneur w'umudame nawe igikoni cyawe naho nyene muri entrepreneur ni utekera ibintu niho cooking aha turateka bari kagwa nyene nivyo novuga yuko
entrepreneur mu Burundi ntibyoroshe mugabo biriko biraza buhoro buhoro biriko biraza kandi n'ukuri mu myaka 10-20 iri imbere antuka abadamu b'abarundi canke abakobwa wanashima bazoba bararetse iyo mentalite yo kuvuga ngo umukobwa ngo ni mu gikoni canke n'abagabo n'igihe abagabo baca intege abagore bakabuza gukora ngo umva ngo ndakora ngo niwicare muhira ivyo navyo nyene bikamubuza umuntu gukora mugabo iyo batwese twatahura yuko igikoni ntabwo ari hariya gusa dutekera na hantu hose ushobora gutekera ibintu byawe kandi ukabizana bihiye neza antuka nibaza ko twoterana imbere cyane ngo bajya abadamu baraciye ubwenge hajya n'abantu babakengera ntibyoroshe mugabo bizoze ugambera ubwirika hari umuntu aba yarahisemo utagira icyo akoze mu buzima bwiwe nawe uravuga ikimeze gute uyu muntu atakiyo na kimwe yoshobora gukora me je ngumambwire ugaruka rufise inzara ugambere ngembwire umuntu ariko ayumvira icyo akora nukuri ugerageje kuraba neza wa muntu we aho nyene ozanantuho kirahari urazi guteka icyapati urazi guteka ibiharage urazi ico nyene urazi gukora amasambusa hera kuri ico nyene urazi kuri mirengarenga hera kuri ico nyene hanyuma abandi bantu bagira kabiri nobwira n'abantu batanguye biragoye uwo bakiri mu ntango nukuri intangira vuna mugabo kubwije ukuri avec le temps hamwe na perseverance no gukora cyane nukuri bizoza nta ni promising ukuntu mugabo nukuri bizoza hanyuma abandi bantu nabo ngomba kubwira n'ugwaruka kwamaze kamemero ufise baza murayibuka bari nyuma mutanga akazi mutaravye nkunzi mutaravye ngo avahe na hehe nyene muduha akazi nivyo murakoze cyane